ntumbero yo guteza imbere ubumenyi mu gihugu, ishure kaminuza Agence Université de la Francophonie ryaratunganije ihiganwa ku makaminuza atandukanye ku bijanye no gutegura imigambi. Abanyeshure bashoboye kuba aba mbere bakaba bararonkeje ubushimwe butandukanye ndetse bashobore no guserukira igihugu muri aka karere. Umwimenyerezo mu banyeshuri bari mu makaminuza harikiye muri AEF, umwimenyerezo ujanye gutegura imigambi yabo n'ingene bishira mu ngiro. Bariyandikishije bose, hanyuma turabigisha ingene batunganya imigambi yabo, baravyiga barabimenya, hanyuma barategura imigambi. No musi rero bari baje kuyerekana imbere y'abatanga amanota kugira imigambi ya mbere dushobore kuyiha ubushimwe, hanyuma uwabaye wa mbere nawe ashobore kugenda guserukira Burundi novuga mu karere turongowemo mw'ishirahamwe mpuzamakungu, tuca agenda mu gihugu ca Cameroon aduserukire ajanye n'iyo projet. Ariko rero abo batanze amaprojet bose batanu bashoboye kuronka udushimwe tuzobafasha gushira mu ngiro ayo maprojet bateguye, hanyuma abandi nabo tunganya yuko bazoca batanga imigambi yabo mu yandi mashirahamwe atanga amafaranga kugira amaprojet y'urwaruka ashobore kuja mu ngiro. Rero twabitunganije turavye ikirangamisi dukoresha c'uno mwaka. Abo bose mwabonye bakaba bari bavuye mu université asanzwe ahurikiye muri AEF yo mu gihugu cacu cose c'Uburundi, duhereye ku Université y'Uburundi, Université y'Ingozi, eka ama université yose yaraserukiwe kuko nta n'umwe ataratumiwe. Bamwe mu banyeshure bari bitavye ivyo bikorwa bagashimishwa n'uburyo ico gikorwa catunganijwe ndetse bagahamagarira urundi rwaruka kwitaho gukurikirana ibigezweho. Mu bisanzwe nararavye ingene twize amashuri usanga tugira ibibazo vyo mw'ishuri twara turi 3-4, hanyuma hariho formation ya AEF dukurikirana kuri platform yitwa Objectif 2030, niyo yanyuguriye amaso ko amaplastique ushobora kuyakoramwo ibindi bintu. Rero maze kuyikurikirana kuva mu 2020 naciye ndahakora icigwa ko ayo maplastique ko nta kuntu twoyakuramo ikindi kintu coba ngirakamaro aho tubaye abantu kikabagira akamaro. Rero niho naca niyumvira ko umuntu yoshobora kuyakoramo intebe kugira ngo n'abanyeshuri bashobore kwiga neza. Bo kwitaho gukurikirana ibigezweho, hanyuma ivyiyumviro bafise amatelefone yabo bakoresha, hariho ama platform menshi usanga bokora kw'inyigisho zituma boshobora kwiyungunganya, boshobora gukora, kuko benshi baraheza amashuri hanyuma bakabura ivyo bakora, mugabo bijukiye izo platform bagahakura ubwo bumenyi buba busanzwe buhari, vyobafasha kwitunganiriza imigambi hanyuma bagaheza bakiteza imbere. Mwomenya ko abanyeshure babaye aba mbere mu kwitegurira imigambi yabo bazoza barashigikizwa n'uburyo bungana n'amayero 500 ku mugambi w'umwe wese.